Bavukanyi bakunzi b'umukama wacu Yezu Kristu n'inkuru nziza yiwe, bibondo vy'umuvyeyi wacu Bikira Maria, nimusangwe akanyamuneza k'abasuku b'inkuru nziza. Ndi Patiri Desire Bireha, umwibutsamana mu nsamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Maria ikabana gwanyu. Nzanywe ubwa mbere no kubakengurukira ingene mwaranguye neza igikorwa ca Mariaton mu kucitangira no mu gutanga ishikanwa ryiza ryo gushigikira Radio Maria mu gikorwa cyo kwihutira gushira inkuru nziza abatarayumva no kuguma dushigikira iyo nsamirizi ngo igumishikiriza iyo nkuru nziza n'abamaze kuyumva ngo bayiragamemwo bayishikamemwo bahorane n'umukama. Turashimiye tunakeza abamaze rero kurangura Mariaton eka n'abakiriko barikazanura neza ngo baze bayirangure muri uku kwezi kwa ruheshi mu maparuwase ahiwanyu. Mwebwe mwese mwitanze mu nteguro muri animation aho muri paruwase yanyu, mwebwe mwese mwagumirije Mariaton imbere ya Yezu mu Karistia mukamuteramira kubwa Mariaton, eka mwebwe mwese mukiriko muritegura ngo muyirangure, mwebwe mwese mwatanze ibikoresho, mwebwe mwese mwatanze intererano yanyu y'amafaranga ivuye ku mutima mwiza, ni mushimigwe bimwe vy'imvamusha mwakoze ibikora inka. Tubibutse ko tukibandanya ubwo butumwa bwa Mariaton aho butarakogwa kwezi kwa ruhenshi. Ubwa kabiri nje kubamenyesha ko inyuma ya Mariaton mu maparuwase twatanguye rero gutegura kudugana Mariaton ku Gitesi kindi, aho twipfuza kuyirangura rero muri vya bibanza bihuriramwo abantu benshi, les places publiques, ku magenekerezo ya 4 na 5 na 6 n'indwi n'umunani n'icenda mu Kakaro. Mu minsi iri imbere tuzatubamenyesha ivyo bibanza vyahiswemwo ngo bibere akaryo abatashoboye gutanga ituro ryabo mu gihe ca Mariaton mu maparuwase ngo bashobore nabo kuronka ingene bashigikira ya migambi remeye ya Radio Maria Burundi mu gutanga intererano yabo. Eka mbere nuwoba yabizirikanye neza imbere y'umukama no mu bushobozi bwiwe, nicobuza ko yosubira akiyongeza mu gushikanira umuvyeyi ituro rya Mariaton rishigikira insamirizi yiwe. Tubibutse ko turiko turitanga dutanga ikituvuye ku mutima koko ngo dufashe Radio Maria Burundi gushinga umunara antenne shasha hari ibirime ngo bavukanyi bacu bari mu mice ya Ruyigi, Cankuzo na Muyinga bashobore kumva neza ijwi ry'Imana iwabo, kuko Radio Maria Burundi muri Ruyigi Cankuzo itarahashikana neza amajwi yayo. Mariaton y'uno mwaka rero turifuza ko yofasha kandi ngo dushikane n'umuyaga nkuba ku musozi wa Kaberenge, ahandi hari umunara antenne ya Radio Maria Burundi, biheze biyikize ukuvunwa n'ibitoro vyinshi ihakoresha, ubona ko bitanoroha kuronka ibitoro muri iki gihe. Mariaton kandi izoheza ifashe Radio Maria Burundi kurondera ivyuma bihanitse bigugwa amahera menshi byo gusubiriza ibishaje canke ibipfuye muri studio zayo, eka no ku minara ariyo mantene ari ngaha ibujumbura, Imanga, ku musozi wa Mutumba, Inanzegwe na Kaberenge, gutyo mushobore kuza murumva rero iradio amasaha 28 kuri 28, kuko hari ivyuma bimwe bimwe iyo bipfuye isamirizi cihagarara, tutabitegekanije hakiri kare rero duca dusanga iradio ihagaze umwanya utari muto. Turabandanya rero kandi kwakira n'intererano ya Mariaton y'umwe wese kubari mu mahanga, kuko namwebwe nyene mushobora gushikana ituro ryanyu muciye ku mihora ya Radio Maria Burundi yakiramwo intererano mu mabanki canke n'ahandi kuri Rumikashe no kuri Bankobu Inoti canke mu gaca no kuri wa muhora mumenyereye wa Western Union, naho nyene intererano yanyu iraheze igashika. Turasubiye rero kubakengurukira mwese mwanyuzwe n'inkuru nziza y'umukama wacu Yezu Kristu, mukitanga muri kumwe na Bikira Maria umuvyeyi wacu ngo inkuru nziza iguma imenyeshwa mu nsamirizi yiwe amasaha 28 kuri 28 gushikaho umukama azogarukira. Ukwitanga kwanyu kwiza no gutanga kwanyu kuvuye ku mutima, kuvuye mu kiyago ciza musangira n'Imana, kurazokwama kubatanga imbere, kubaronkere imigisha y'ubukiriro buhoraho, kuzobavugire mbere no kuri wa munsi warwo. Kubogira rero ico babaza umwibutsamana kubijanye na Mariaton canke na Radio Maria muri rusangi, muheza mukisunga izo nimero za telefone muza kubona mu gusozera, zikaba ari nazo zinakora no kuri WhatsApp y'umwibutsamana nyene. Murakagira ico mutanga n'ico musigarana, murakagira Imana n'imangazini, muragahorane umukama n'umukatu kwiyiwanyu, ni muhezagirwe.